nimba Chimamanda yavuze ikintu kuri jewe ndakubaza Chimamanda ni mama mwe tureke mama Chimamanda ni imana Chimamanda ni papa urabizi ko papa Imana sa tena pole sana sivyo Chimamanda ni muyomba muge abantu ba muyomba mu muryango sinzi kubona ko ba muyomba bikarisha umva muyomba ni wa muntu ashitse muhira umenga wo kijya mu wacu winyegeza mu ucuti nyamuyomba arobasho Chimamanda ni muyomba najara nagutamwe n'igihumbi 2 agura n'akantu je kuva mvuka Lana ko mu miryango haba hari ubukaye bw'urugo abakaye k'urugo bakanditse ko famille je ntawe ndabona mu gakaye k'urugo kiwaje ntazina gya Chimamanda ndabona mu hano jewe Samurago iwacu bamwita Pastor Ephraim Pastor Niyo niwe Samurago muhira ko bayita Pastor Niyo narahamagara mbwire ngo byapfiriye he kuko kuri kwanje ivyo wanje arabizi andiko ndavuga famille yiwanje mana abafana nibwo nimwe mutuma tu eka gusesumuka nimba ufise intayi wawe yishingira intayi mu ibwira Imana ngira ati Mana warakoze aho wankuye uza kutubwira ngo wabaye nabi ho gute mimi nitwebwe tugaruka gutuka abantu n'abagaruka kuko vuga nabi shimira Imana yakuye muri ico kigerageza shimira Imana yakuye muri ubwo buzima uvuga ati nabayeho nabi nta mpamvu yo kuvuga kandi nta mpamvu yo kuza kubitubwira uko abantu ni babi turi babi reka kwerekana intege nke zawe utsangura kurira ndagukunda vraiment nukuri ndamukunda mugamarira yiwe nkaca nsoma commentaire she's romantic sinzi ko je uya muntu abari romantic nyene umusirikare we nturira none uririye nk'aba bantu gashaba aba bantu baririye ukarurira nk'aba star boy ngaha n'umugenzi sida mwanse mbwa akanakumve uko ibyo tuza gushinga inta abantu ejo nivyo biza kutukorako ivyo baza kudutuka ubuzima bwacu buca bumenyekana mu bantu tugire ibanga Yesu akunzi wa Star TV amahoro y'Imana abane namuho muri hose ndazi ko mudukunda cyane ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu. My name is Mr. Boy the Sheep, the Lion in the Jungle, Mr. Fashara Fashije, Sharpman, Dora Boy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. Mr. ndi ku kazi ayo se n'amazina yiwanje. Bandi ku kazi, bandi gukora kugira bishobore gusangira ijambo n'abariya. Tudufise ivyamamare, tudufise abantu benshi amaze gukora byinshi bitandukanye. Tudufise abantu sometime badukura stress. Tudufise abantu sometime basora ikintu cyumvise ukavuga ati wow good all right. Ibintu bimeze neza cyane ukumva nyine unezere umeze neza cyane. Uno musimbwa mbwa Star TV sinovuga ko ari umushitsi aho kandi kuno musinuvuga ko ari umushitsi. Ahani nkavuga ati uso umushitsi no mu rugo twaramaze kumwakira. Family Star TV yaramaze kumwakira nimwe namavuga tukundi ibikorwa byanje kuko ntago nifuza umuntu akundi jewe Star Boy no mubiri undi umuntu akundi ibikorwa bya Star TV kubera ko ino bikorwa nivyo biba biri hano kugira vyubake ino famille kugira ibintu bishobore kugenda neza cyane nkaravuga ati umwe mfite tuba dutumiye canke aba yashitsana mu bwa Star TV twifuza ko nyene mumugira umuryango mumugira uwanyu uyu je namwita sister wanje ariko kandi no muri umusore ukora dukurikira nawe umwite sister wawe ariko kandi no muri umuvyeyi mwita umwana wawe kugira bigene neza cyane reka rete umwakire bamwita Alice Niyo nko mubigemeje nkunda cyane how nyine yifata mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima buri privé mu bantu baba bari serieuse cyane ubundi ndakuvugiye utaye ko bro mu buzima buri serieuse ariko ageze mu kazi nyene ubutwikanye upfa kuvuga gusa action bangi uva kuvuga ati action mbangi so inyuma y'ige kireke turamusaba abakunzi ba Star TV kuko muri culture cyanye ukuntu tubaye mu Burundi uraramukanye ugeze ahantu nubwo utabobazi ariko kandi umunsi waramaze kubamenya kubera ko yabaye family ya Star TV mugende family yawe tumvikana nabanje nyine baraba karibu cyane nimba man kuri televiziyo nkunda nimba ari ndakunda i televiziyo vraiment ampese urabizi ko nawe ubwawe uri famille ugeza gushikira ibikorwa byawe iterambere ryawe merci beaucoup support ya nayibonye kuva kera andahari nyene nipoye nkavuga ati kiriya cyana ciza wari ukiri muri Eyes Active dutangura gukorana nawe uyu munsi aho bigeze vuga ati kiriya cyana pana kiriya cyana ciza cyangore amateka
ni kuri vraiment ndakuba urabizi abakunzi bacu ndabaramukije cyane abakunzi ba Staff TV ndabaramukije ndabakunze cyane muri umuryango muri abantu banje muri abakunzi bacu ni kuri pe aho muri hose mwubaho isome hehe abavize za bibiri buryo umurongo wose cyangwa umuntu wese afise kira kigerageza arimo cyangwa afise n'ibyiza arimo umuntu wese hari jambo rishaka kumufasha uyu munsi ejo akumva ntiyo risoma kubwo impamvu runaka z'umwanya arimo ariko umuntu wese nahatumbere n'umwanya arimo afise jambo ryo mufasha muri bibiri akubali usikibuye kintu mutazi numubone ari sometime akina makomedi je nkunze kumwita mu vyiyumvira ati mama pastor Ari nukuntu yita mwicangwe Dimanche agiye gusenga. Yashize ko hotare this. Yashize ku iki? Hotare. Oya ntayambaye barumva umenga byapfuye. Ndemera ngapfa. Hotare kuga costume sasa. Na twadutisi twabigeme. Yo kwica. Yesu igihe ni kirekire tudakorana ariko kandi ni mu gihe turiko turakorana. Turiko turaganira. Nawe haba yari ibindi bikorwa buri kurakora nanabonye timu umutima mwagarutse mu muduhe ibintu bimeze neza cyane tunabashimira cyane kubera ko ari abantu tuba twifitiye stress tuba twiriwe turahanukana cyangwa abantu badushavuje ukagoroba nyene tugatangura guseka kubera ko hari ibintu twakuye urubuga rwanyu musamwe mushira ko ibikorwa abana mbaye n'agapira keza sha merci twatundi tudacuya Urakoze. Pana za zindi ushize kutuzi gucu kagira guca bwira turakoze icuya. Agapira ni keza. Alice niyo. Wow. Bacha bashira ko nakaga foto nkunda zisi. Agafoto ngene kojako. Wonye ntegerezwa kuzokora ikiganiro ndawambaye naho gusa. Javre. Sha nukuri ndaguhemba. Je na ukunze. Ni urampemba. Woshinyereka rero kuri mana we nogerwa cyane. Kweri kino kwambara umupira uriko ba Beyonce hari ibipira dora twambara vyanditse ko Tupac Beyonce Chris kweri kino kwambara umupira wanditse ko Alice niyo mugari we ahora ntwenza nkavuga ati wantwengeje ndaja huri bana wokora ibintu vyiza none Tupac je ndamuzi cyakora ndabizi ko bitokorohera kuvyimviro vy'iwacu hano kuvyimviro vy'iwacu ubura jambo ifoto yiwanje ndabizi ko bitokorohera oya je nta kibazo let me try it wariyemeje jewe nariyemeje kiba kibe kwera ko je namvuga ati I like to support everybody bavuga ati fashora fashije kwera ko twese turi ngako ni inambara kugapira no kunari keza ikaho ni kwera ari ukambaye utakabona nyuma abonye ngene handitse nabibonye ije nagashimye umuryango wanje washimye kwambara uku turi abantu benshi kira mukunzi wanje turahura twambaye uko je n'umukunzi n'umufana none ndakambaye ni wambaza ati wayi wambaye akagapira umufana wa nyene kano kapira kandi rero nkazokambara ntabonye nk'abantu nka batanu mukagura kwera mukambonye muzamungiriye nabi vremuzo nuko no gushimira cyane cyaje nzo wambare gaturabe indwi nizohera jewe ntakaronse ifoto ya mbere uzoyibona kuri page ya Star TV na wambaye ku budget Alice niyo utanambya kabisa urugendo rwa filme n'urugendo rw'indirimbo mpimbaza amana nubwo hari urugendo ukunda gukomera cyane kuri wewe kumbure ruba ruri mu inzitizi n'ama challenge menshi atandukanye sha vraiment urugendo rw'indirimbo duramvuna nkuramo n'ama challenge atandukanye haba muri studio haba kuri video bikanatumenga nta nibikorwa cyuko turatanga kandi bihari ariko usanga ari za challenge duhura nazo mu badukorera indirimbo mu buryo ni byinshi mpora navyo mu vyekeye indirimbo ariko filme biratandukanye cyane kuko filme ntwara impano ndahagarara uvuze ati tangura mba ntangwe igikorwa bisigura ko ati muri filme abari freestyle ariko muri studio n'ingikorwa kirara iminsi myinshi kirana ndemera kintwana uburyo bwinshi bitandukanye na filme ari uburyo bwa studio kumbore je namaze kubibona ushobora gukora igikorwa cyawe kikanarangira wanashimye warangije wahejeje kuriha ariko ugasanga we note warayirishe uriko urakoresha indi note yokoze undi muziki urondera umuntu yagukoreye igikorwa ivyo kuri Alice vya bimaze kumuba nambara ndimwo nakoze indirimbo vyaranse kuva muri studio ubona umuproducer ntananyitaba nubwo no telefone agutanga kamajanga nagute ntiyitaba ariko yongese aba producteur ko nukuri sihijya amasinye nukwipenda hangayitse nakoze indirimbo urumva ko
ahubwo no kugira ngo umuntu urazi umunsi ariko kunyishurira n'umunsi narunka amafaranga y'amizisi no munsi ariko kunyishura ndamusabye nimero hari mikash kugira ngo ndike amafaranga y'abamizisi no munsi ariko kunyishurira nyuma yaho na message ntiyishura cyane ya nyuma y'amezi 3 Alice yagira dutemo Kitamanzi umukobwa wiwe hano yari yadutayemo akaririmbo keza mpimbaza mana gutsa ukaririmbo ntimwakagize cyane vraiment ntimwaka wese ho wari umenga nawe umenga ingufu nizari nyinshi ko bon gusa hari ukuntu nase gutanga ujya mwana cyane ku maradio no ku mubiganiro ego n'umwana adakunda kuvuga ari sereze cyane nabijya nkora asha kundaba kandaba ntanyishura nakunda nuko mvuga cyane turi kumwe nakunda nuko umuntu amubwira ngo mama ngo akina comedy iryo jambo baganga ku bon naririnze kuvuga byinshi ku mwana naririnze no kumutanga ku marezo sociaux n'umwana bamenye muri imisi kuko umuntu abonye ndumuninda cyane gushibuza bwanje kuri rezo sociaux ntavyo nta n'umuntu ni umunsi uracatangaye ujya mwana no Alice umuntu abonye umwana rero ngo ni Alice aca ngomba kumenya ngo yabonetse gute je natanguye kumumenya inaza mu rugo iwanyu gusa ndibuka je mbwira twafise impano ariko kubera ko je menye mba ndi hagufi yawe kumbuye nije shaka kubimenya we numva ko wamenye ati umwana wanje navuga cyane shaka kutamutwara kuri social media ariko ndashaka kumenya ikintu gituma wumva nyene mvise comedy nyene bimumvuruga wara kimedi suravuga ati umwana mbega kubera ikiyanga ikintu bita comedy ni kwa kuntu nyene adakunda kuvuga cyane niyo n'umwana kubwe nubwo mba ndamusanze ariko munandi bana bagenzi biwe ndamuravye gusuku acahaguruka akacaza nsanga honde urumva muri kumwaraganira cyane ntubona nk'utuje duhuye wewe ndi kumwe nawe muhinda muvana ataja mwumviseko ahubwo bamu waje n'izina candaba urabona kunanga mugaca ndaba mu maso ngo ndamuvugira izina yes ko biri kose nibaza ko bamwe mu bantu batuma ibikorwa byacu biteba kubera ko uno munsi wishuzwa n'abakunzi bawe ati ibikorwa mbega biri he ko tutabibona nawe maze kwishuzwa n'abakunzi bawe uca wiyumvira production yawe ukundi bibiragenda kumbure rege mpora mvuga ati nk'ubu byoshika kumbure ugiye kubona no mu producteur ukaganira nawe ati ushaka gusinya amasezerano kiko ntakibonye uwo munsi nawe mwasinya haba hariho inkora hejuru yiwe tuma azoca abikora nubundi tugenda tubwira ati kwa gatandatu indimbo zoyironka kwa gatandatu twagira kugura kwa kabiri haga telefone ntiyitaba hana yanjye urayebuka ukumva ko kabisa babaye zobafata amakosa vrema zobafatira ingingo kuza tuzananye umupolisi tugasinya urwandiko umupolisi ahari je narenda birota aho umupolisi wanagiye kumura umupolisi nakubwira ati je ndaguhaye akazi kandi utakampereye umwanya nuko twicira akazi vrema twicira akazi kandi ntibibereye vrema bizarari cyane yes uno munsi indirimbo mpimbaza mana reka tuvuge kuzisohora ukazitanga kumbure natwe zikadufasha mu guhimbaza Imana iyo urangije igikorwa cyawe mpimbaza Imana ariko kino gikorwa indirimbo bawashatse gushira agaragara video irarangiye audio yararangiye ugashira hanze igikorwa ari saba yumva ameze gute muri rusange kizi igikorwa hanze kubera ko uno munsi umuntu ahaza arigaca kuryama kanga kwaryama kigora cyangwa ugasanga ameze neza waborewe kumbura akavuga amajambo kuri Alice abari muri mood imeze gute yamaze gushira igikorwa hanze ijana ku ijana antwo unezerewe ubona ko ico wari umaze imisukura hwira kigiye mu bantu gishitse mu bantu ahubwo ba wumva nyene ko hageze rero ko ukora no kugumukurikirana igwa cyawe kuntu ko kiragenda muri wewe utegeza kumva unezerewe kandi ubugira uwo nkana kandi kanya ko kuvuga ati ngo wampanga ikindi gikorwa hashikire ko nikuri ikindi gikorwa reki bari ikintu ciza cyane mu gibona ko igikorwa ugikoze kirarangiye kigiye hanze ugishize aho cyategeza kuja aba ari umunezero nibaza ko kuri buri murimvi wese aba yumva afise umunezero kabisa indirimbo mpimbaza Imana tuzi za kera ni indirimbo twaririmba utashobora kumva mu kabare cyangwa utashobora gutamba avec danse moderne ariko no musi indirimbo gospel ishobora guhitinga uravuzwa mu kabare ture weekend wanashima guhera rendi wibaza ko ari igiki cyahindutse kumbure zira ndirimbo twabona kera zitavuga mu bubare uno munsi tugera mu ndirimbo nyene kuko ko ari indirimbo itambika muri gospel haba harimo n'amapiano
amapiano turasanga imidiho sivyo imidoni ya bose muri Miss umenga umuntu atikuye mu bwenge hari igihe bisaba kushiramo akantu kugira ngo urazi ko ikintu kituma umuntu amenyekana haba atari na muri gospel umenga no gushamwe ibintu bidehanje abantu ngari byo bituma umuntu amenyekana ariko ugasanga hari n'undi muntu afise impano yo kurimba ziga ndimbo ziri slow indirimbo nyene zigenda buke ugasanga aramenyekana ko muri izo ndirimbo mugabo n'uwundi atikuye mu bwenge ngo ashiremo akantu nyene akubita umugere canke agwe hasi umenga ntibikunda ko amenyekana n'amasanti ariko hari igihe muravuga ati izi ndirimbo basora zitambika umure na Satani arazumva muri club biratuma nyene n'abantu badakijije bavuga ati of course nutu twotambika nakije kintu ari umuntu yigeze kumbaza ngo kuja muri show irimo Satbi Big Fizzo naye mu kiganiro bakimbaza cyane kuja mu kiganiro irimo ba mukomboza banyine bakora indirimbo za secular ngo wogenda muri rimba gospel mu bisanzwe kujyamo cyari ciza sivyo kuko hage ngene ugiye haje abantu badakijijwe ugomba kubaha iryo jambo kugira ngo buriya mwana babiri bazo kwakira gakiza kubera indirimbo waririmbye kuri iyo stage canke ijambo havugiye mugabe impamvu tutojayo babantu bahaza baza kwakira gute sivyo nibaza gukora ijambo utwayeyo nimwahuriya kuri stage imwe na Satbi ahagiye kurimba Kisses Kisses nawe murayizi muri gospel oya kajya kanyuma kajya yerukira ko rero kajya na muri za ukewe nato turadushikira sivyo turabyumva nubwo tutazirimba ya ni kuvuga ngo hagize uririmba Satbi bavuye ku stage aririmba ndirimba Kisses nawe ugiye kurimba gospel ndakuraheba gutera n'amacupa baragutera amabuye zamboregwa baragutera n'amacupa imbere kuraviyana amaraso sivyo niyo mpamvu rero twinda kwahurira ubundi bwo kwahurira ntibyari kosa kuko hari imitima iriho ikeneye ijambo hari imitima iriho ikeneye guhumurizwa bivanye n'ivyo abarimwo ibiharimwo intambara arimo ari kugwana nazo ushaka kuribwira ijambo rimwe ugasanga yakira gakiza Pastor Lopez afise indirimbo zitambika ziga ndirimbo ntizivuzwa mu kabari n'abandi basigaye bose ba Victoria Steam nizo dukora zose zitambika guhurira kuri stage imwe na Satbi ugira ngo uwo mudiho bakeneye natwe tuba tuwufise mugabo bazovyakira gute kwase wacatanga kubona ko umupagani urabona ko hari jambo batwagwa bakurabiri hejuru bakona umenga ntiwarukwiye kubana nabo byose bipfira mu tuko turayigikorwa ni bande batwakira gute ni na gospel muri kano kanya yamaze gutera imbere kubera ko gwerageje kuraba gospel ugiye ateye imbere mu gihugu cy'u Burundi shoyiro nk'abantu benshi ni ya gospel ivyo ntawo bidiha turamaze shoyiro nk'abantu benshi nk'abande bo yo gospel bateguye show fata abaririmbyi ariko vuga hari abara za jardin public hehe usanga ari uko hari abaririmbyi ashobora gutegura show mu by'ukuri ntibura abantu abo barahari gusa abarundi nabo baraciye ubwenge ndibuka ko hari igihe nahora haze n'abantu bavuye hanze bavuye mu Rwanda zahe hari gospel baje barimba gospel kandi vrima bakunze cyane ugasanga abantu ntibayitabiriye ne tuvuge ko bari biki ntibayitabiriye ukana kuri rezo sociaux ibiki ni mudukuri imbere ivyo ni bikimwe tuzaniye abantu tubere mu bibazo bitandukanye by'iwacu yo tuzanira ivyo nta muntu yahora yitabwa muri show nka Dudu agize kusati dro wabona umuntu yitikura hasi bagera gufite amavuta kuvuga ngo ati aba bantu baje muri show gusa ni gospel baje kwitabira bakaza hari andi mavuta yari mu ndirimbo zijya za kera nyene tuvuga zitandukanye n'izuba ba Apollinaire kuko ba Apollinaire uno muzi so wakera kandi Apollinaire muri Miss vraiment yari indirimbo mugabo ntazo tumenye none muri uko mukora iki muri he reka tubandanye kuduza umutwaro kandi mbwiye mwebwe rega na urimo kugira ngo tubwire ko Apollinaire asohoye indirimbo birakuraba sivyo wagenda zizi ngo dance comme ça inde Apollinaire ayatemvya iyo wundi itasiji muno misira gisibije urumva ucyuvuga urumva mudihurimo kuturi kuri Apollinaire kuko nawuzanye undema ariko antreta ngerageje kuraba je biyo kumaze kujyamwe bya East Africa araye igihugu cyacu Burundi kiracifashe kubera ko umwigemo mu Burundi no muri Uganda na Kenya baratandukanye cyane cyane rero turacyatinya nubwo dukora icyaha
turanyegera sino muri gospel gusa no muri sekira turacatinya Imana ya turacyubaha Imana vraiment je ndamaze kubibona vraiment ntawo bideha igihugu cacu vraiment sinzi ko ari uko bakunze kuvuga ngo ni igihugu cyane ikenye ca mbere ariko ubwo bukene burya buradufasha nimba mutwita ko turabakene bwa nyuma ubwo bukene buradufata bugatuma ibyo tudakora tuzorindire mu gisagara naje baruguru bose bazokwiga hano rega na ruguru hari igisagara cabo ngira bazashava mu mitoki baje kuri sanku gasante rero bisaba kirikare abapaseri bababwira ubutumwa baze barabwira ati bugi inzira ije hariya kuri centre gica tazozimira ariko nanone ijoro si rya bose ariko kiriya gisagara nibaza ko atari igisagara nka Bujumbura nibaza ko ari ahantu nyine atavyahari hari oya none nubona ko umuntu avuye ruguru aje mu gisagara ubona ko umuntu hari cyahindutse niki gisagara nyene cha Imana izorabe na jewe intware kabisa namba rikanzu gera bivana ibiko gukora pani girabura nifa gutwara ko bivuze hani ico buri kurakora gitumugera usikayo sijya bose turarikorera mutazomfata kaguru nigiriye mwijuru ngocanyira guca ukunda kuvuga ngo fasha warafashijwe nimba ukora mukuri atari ukugomba kuri bivuga gusa ngo twumve kufasha sivyo nimba ubikora mukuri nubuto ingabire ziratandukanye kandi iyo ni ingabire y'urukundo ni igikorwa ciza kabisa nimba ubikora bizokuvugira we kora gusa utaravye umuntu ukora ibikorwa Imana ikunda baho uzi ngo mbega nkwiye kubaho gute imbere y'Imana kugira ngo nze shike muri iryo juru kabisa ariko vraiment ico ni kintu dutegereza kumenya ko si twese tuzoja mu ijuru oya joro wacha si sirija kuja muri ville twese udafise ya bisi uterire ukajayo nta muntu bazibira kuja muri ville oya ahantu ndabona abapolisi ati wewe ntuje centre ville oya ijuru suko rero rimeze nk'abantu mwe ijuru rarikorera ibintu bikagenda neza cyane so uko biri kose nibaza ko ijuru tuzorikorera twese ko yadushoye kuri jamwe ariko kandi twese turabanyabyaha ariko ibyaha biratandukanye ari gukora icyaha ugatahura ko wakoze icyaha no gukora icyaha ugasanga waramaze gukoronizwa n'icyaha umurozi rega yishe umuntu ntababara ayabona nasigaye bavuga ngo hari ibyaha by'abakozi b'Imana hari ibyaha dukora twumva nyene ko ataco twakoze kumenyera icyaha mu bisanzwe kumenyera icyaha Imana ni ikintu gikomeye wangu umenye Imana irakwemeza hari abantu nyene baba Kristo dusigaye tumenyera Imana tugakora ibyaha tukanavyitirira ngo ibi ni ibyaha by'abakozi b'Imana ukumva ko kubesha ni gisanzwe n'ikingana no kuyica yani kwera babonye abakozi b'Imana ari bo babikora cyane ibyaha ikibazo cy'abakozi b'Imana cy'ikibazo cy'abantu cy'abakristo nuko tubikora mu ibanga sivyo ubundi akabikora ku mugaragaro tiriyorobeka kandi ni ikintu gikomeye cyane ukica umuntu ukica umukozi w'Imana mugenzi wawe umukozi w'Imana mwahuriye ahantu kuri stage ukumva ko atohagaruka ukumva ko atotanga ubutumwa bwiza ukumva ko rukwiye kuvugwa cyane ukumva ko rukwiye gukundwa umunsi abakozi b'Imana bari blendinga cyane umunsi umukozi w'Imana yinjira afite mikrofone yiwe urumva iri mu gasakoshi fresh afite na protocole yiwe ku bugata kandi mikrofone aza gukora ko imbere hari ukuntu abacunga umukozi w'Imana afite amazi yo kunywa yiwe hari ukuntu basigaye bafite n'abasekirite abakozi b'Imana bo barakaze icyubahiro ariko icyubahiro no kira gihe cya Jesus ari hari abantu bari bahabwa icyubahiro menga nimba nibeshe bo si bibi kubera ko impamvu atari bibi abantu muri imisi barabaye nabi imbere nyene ku stage y'umukozi w'Imana bahakwicira isi niyo yatumye isi yarahindutse rero abantu nabo bavuga ati reka twikingire nane Imana yaduhaye ubwenge tubukoresha yego cyane ariko tukiri ngaho onye no musi murasora indirimbo mimbazamana abigeme n'abagabo mwese ni bo ariko kera ikintu nibuka ndibuka ko atamwigeme yaje imbere y'ikoraniro ariko tugiye mu gihe cya Jesus hari abamama bahabwa agaciro Imana Yesu yaha agaciro cyane kiriya gihe abamama bataje imbere kumbura imbere y'ikoraniro ariko no musi baraje imbere y'ikoraniro koko hari umuntu aruka kuvuga ati ngo je ngo nta mukobwa ngo yose indirimbo mimbazamana ngo ngayifashije mu guhimbaza Imana kubera ko yasohoye n'igitsina gore kuko tukwiye gutahura umuntu cyari cyangwa tukwiye gutahura message yatanze nibaza ko hari waravyumvise cyangwa nane wabonye nabonye umugabo witwa Chimamanda babipostinga oya no kumbwira ibya Chimamanda
ngira ko hari ibintu wumvise umbwira ati swate ngira ngo numugenzi wawe kubwiye no byanje wowe ucyubyica zange bya kimama urya turazi yandika byinshi aho tuvuze ibyiwe two waba dusanga tuvuze nibindi nivyo yakwandiseko no vuze ibyo aho nagomba ntangore kwishura nko kubera ibintu ubundi uzakora ubukwe zo ukora nyene nzobukora nuko hari amahwa ni ubimbagije hari amahwa ari imbere yawe amahwa tuyamamo no umuntu aburi bigerageza rega amahwa nimba umuntu akonyura amahwa ni ya misozi aduka kongera kamanuka urasaba Imana ati Imana kuko Imana ivugira mu misozi ni nayo ivugira no mu yayo arambwiye ni ntumwa za satani ziba ubundi n'abanditsi ba satani baba hari kumbuka afata ikaramu satani kamubwira ati andika kuri kino kintu kuri uno mwana w'Imana ko ndavuga isi niyo mpamvu twavuze ngo yarahindutse isi y'uyu munsi nukuri ujanye na byose ntubuzi ngo yari mukuri ntubuzi ngo yakoreshwa na mpwemu yera ntubuzi ngo yakoreshwa na satani byose byabaye uruvangati umwana w'Imana ngo asigura ijambo ry'Imana ngo ntasigura ibiriko biraba byo kuri inosi koko Alice na wene kudasigura ivyo wavuzwe ko na Chimamanda muri babandi basigura ijambo ry'Imana badasigura canke bishimiriza ivy'inosi cyane kudabisigura ndabisigura kubera kutagiye kuri social media uvuga ati ibintu sivyo ndabisigura ko Chimamanda yabibagije canke yabivuze kubera ko yagize icyo bivuga ko muri abantu benshi barabikurikirana nene sabonda kubaza Jesse ikintu cyo tuma nja kuri rezo socio nuko nabanasoye indirimbo nuko nabamfise igikorwa kigomba ngomba kugishika kure iryo jambo ngomba kubwira umuntu message igeraho iyo message ngomba kwigera mu mahanga sote n'ubutumwa ngomba guha umuntu bwa Kristo azana nyage umutima wuze kugakiza nimba Chimamanda yavuze ikintu kuri jewe ndakubaza Chimamanda ni mama mwe tureke mama Chimamanda ni Imana Chimamanda ni papa urabizi ko papa yitavye Imana sawa ya tena pole sana sivyo Chimamanda ni muyomba muge abantu ba muyomba mu muryango sinzi kubona kuko ndakubona ko ba muyomba bikarisha umva muyomba ni wa muntu ashitse muhira umenga wo kijya mu woce winyegeza mu nzu utinya muyomba arobasho Chimamanda ni muyomba najara nagutamwe n'igihumbi 2 agura nakantu je kuva mvuka Lana ko mu miryango haba hari ubukaye bw'urugo abakaye k'urugo bakanditse ko famille je ntawe ndabona mu gakaye k'urugo kiwaje ntazina gacha Chimamanda ndabona mu hano jewe samurago iwacu bamwita Pastor Ephraim Pastor Niyo niwe samurago wo muhira ko bayita Pastor Niyo narahamagara mbwire ngo byapfiriye he kuko ikuri kuwanje ivyo wanje arabizi andiko ndavuga famille wanje uwo turi kumuganditse afise famille yiwe mbega ndakubaza umunsi mubona nambi kumeta kuri rezo socio mwari mubizi mwabonye amafoto cyamenye famille naraje kubahanuza kuri rezo socio ngo biranyambika impeta none inisigura kuri iyi dupfaniye wakoze nakoze abantu murakunda utuntu tudushoro tu content tw'uburofa babwiye sabo urabishwe dusaye dufitanye umwanya gikorwa cyo gukorana narose amateleviziyo menshi yandonde kuva Chimamanda yandika bijya bintu bare baraturira kuri rezo socio no suko jewe mbaye bakunda content ndiri bisohotse ko batatse isotse ko mutazi tuzobakubita isotse ko mutayipostinga mu ndondera ati ari indirimbo wakoze kuri witikuye hasi uraba urazi kuboto twakoresheje muko kubera mubonye akantu kubuntu uze Chimamanda ngo yanditse nk'umugabo ngo yanditse inzoga ngo yagize kandi bakije urabonye post ya mbere yamwanditseko ngo cagipupe ngo candika ngo cambika impeta ngo Alice Chimamanda amaze kurema abantu bangaye kubwiye kwita umuntu ngo ni igipupe mbega ndakubaze message nk'iyi umuryango w'ujya muhungu sivyo aha ndiko nirinda kumuvuga ngo mvuge ngo shiri canke John kugira ngo nibumve ko ndiko ndanisigura umuryango w'ujya muhungu mbega ubibonye ubifata gute ako nyene komeza kwisengera nyene bigerageza ku mwana w'Imana nyene mbega mwe muraza hano umuntu asengera mbega bakunda kuvuga ngo turahurira mu masengesho mbwa canke cyangwa mwamuzi hano umuntu mwamuzi ico umuntu ari canke mwamuzi sengera ku gasozi jewe famille yiwanje mama ntarambwira ngo sohoka muri iyi nzu kubera ko utaragenda kuva bakambitse impeta mama ntarambwira ngo naraguhaga turacagukeneye ukeneye ugende uci tugabaniriza imigenderanire ni mwe mufitiye ukeneye ugende uci tugabaniriza imigenderanire
tuvuga ati ubu nitayeho ibindi ego umwanya urapunguka turacyagukeneye Wachima mana ngibya nisigura kurinde bavuga ati ngwe wisigaye babipfuye ibintu byo wanye ni surprise kugira mwabonye n'igisigaye wadutayemo surprise surprise bakubwire ko ibyo nabaracuruza nyene yesagufitiye surprise yesagufitiye izo nizo twadushaka wewe komera tuzizi twipowe bwa commentaire z'abantu abafana rezo sociaux uhora ubona ukuntu abantu ngaba amabaji kuri rezo sociaux ngo ari kwashinga postingira agafoto bakanuka baragutuka umukobwa araje akina umukinyi wa filme ngo ndiko shinga intahe ngo mu rugo kera byaranse ngo urumva ngo byagenze uko ngo nagize ubuzima bubi amosozi ngo ba mimi rero urana ko yamari ko arari kiganiro cyose mimi rero ko arakora bari ko arari nibaza ko yibuka ibi byakorewe none reka kubibwira abantu guma muhira ikawe none aha ni mu rusengero tuza kwashinga intahe ni mu rusengero hari abantu bari rugasanga nako kwaciturira none mugomba kuturiza apana kurira wapi commentaires bari negative mana abafana bwe nimwe mutuma tu eka gusesumandagaza nimba ufise intahe wawe yishingira intahe ibwira Imana ati mana warakoza wankuye uza kutubwira ngo wabaye nabiho gute mimi nitwebwe tugaruka gutuka abantu n'abagaruka kuko vuga nabi shimira Imana yakuye muri ico kigerageza shimira Imana yakuye muri ubwo buzima uvuga ati nabayeho nabi nta mpamvu yo kuvuga kandi nta mpamvu yo kuza kubitubwira uko abantu ni babi turi babi abantu reka kwerekana intege nke zawe utsangura kurira ndagukunda vraiment n'ukuri ndamukunda mugamarira yiwe nkaca nsoma commentaire she's romantic sinzi ko je uya muntu abari romantic nyene umusirikare we nturira none uririye nk'aba bantu gashaba aba bantu baririye ukarira nk'aba star boy ngaha n'umugenzi sida mwanse mbwakana kumve uko ibyo tuza gushinga inta abantu ejo nivyo biza kutukorako nivyo baza kudutuka ubuzima bwacu buca bumenyekana mu bantu tugire ibanga tuje kuvuga ibintu byose kabisa bari kintu nakoze kuvuga ati tuvuga ibi ni tuvyibikira kubera ko je na jewe ndumwe mu bantu nkunze gukora ibiganiro wanashima nkagira ibintu byinshi novuga kuri mimi mbwa nkavuga ati sha bino bintu sinobivuga reka ndamwikaukire ugasanga sije ngomba kubivuga ari umuntu ariko aranstressa bikiganiro ndamuzi kandi urabona ko cyo ari abantu nkora nkwepa kandi bikaba content nkavuga ati afa pasara umuntu yandondeye kuri mimi ambwira ibintu vya mimi ndamubwira ati bro wumvise abyo shaka mbabari wumvise navuze ati mimi ku mutima mimi je ndagukunda ukuntu strugglinga ukuntu uri kurakora fresh bwabo umuntu andondeye cha niyo tumaje ucuvuga ibintu byose kubera uzi hari ibintu uzi vya mimi ucugenda ubibwira abandi sibeza sivyiza ibintu sivyiza so igikorwa nibaza ko anytime gishobora kutugwamwo mu gihe ubitarise ni igikorwa cibazo bakimuhereje ariko kandi uwo muntu afite ico gikorwa buryo utakizanye tuzobuzanira igipolisi kuko dukeneye bene data ahimbaza Imana bakoresheje indirimbo za Alice ndiko ndamusenga ndiko ndamuteza Imana hari umunsi azora umuriro uri kuraka muri we azo telefona Alice uri he nashagwa ya ndirimbo uri ndikuronga kuri we nisengesho gishi hari umunsi nza tuzoguteza Imana cyaya ako kanoniko ndiko nwenga mbabaye wangu ndiko nwenga mbabaye vraiment biraduca intege ariko nibaza ko bizogenda neza iyo bakora freestyle nkakujya mu kina comedy ikakirariraye content nuko nitarara bakaza baraduha basi ku mwanya so bisa neza cyane so Alice ko biri kose nibaza ko Alice arakoresha YouTube arakoresha Facebook page yanditse ko Alice la comédienne la comédienne yo ni page wasanga akoresha Facebook na Instagram nibaza ko yati uko biri kose rero jewe support yanyu bashi yinyime mumanze muhere kuri Alice babwire babanje bagende nkwize bashire ko je mbone kuri page yanje ya YouTube none mwe ntimuri bagenzi babwire ko umugenzi umugenzi wanje Alice ugati ndi mushikawe mu maraso my family is my sister uri mutoyi wanje urankwiye
mwagiye kumurabana nubundi Ariko she's my best friend, she's my sister, she's my everything. Ariko murabizi ko n'ubukwe bw'enzo butaha. Starboy je kubugwe bw'iwanje. Iyi bombe ni yaturika. Imana ikavuga ati ewana jewe ndashize ko akoro. Wewe. Je nzotumira umuntu kuri nzotumira umuntu. Starboy ni uzobura imbere. Yo nambaye costume. Niwe uzobura imbere fresh. Kabisa. Ubwira abantu ati aho ntazanya hose akajagara bwa ati nimucenga hamwe mwe kuri umurongo kandi uzobe wakaze urumva abantu bisaba kubaka karira kwambara n'amaruri kuya ntibabona amaso bisaba kubaka karira kuko je hamwe utabyitufashemo neza nzohava sanga nje gufasha protocol oya nzogerageza nambara amaruri amaso yanjye batayabona agaragara bava babona umenga ndafise romantism kuntu before yuko nambara amaroti ya je nakunda hise kwera kuko navuga ari open kuntu niyo mpamvu ndaramukunda cyane. So reka ndabashimire rero mwese mwako muradukurikirana ni Mr Fasho warafashije, Mr Ndikukazi, The Lion in the Jungle, Sharpman, Dollar Boy, Mr I Don't Care, Mr Recorder, all the way from Burundi, all the way from East Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. I don't care. I'm Mr. Recorder. Thank you.